Ndabaramukije mwebwe mwese muri murankurikirana aho muri hose. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabane namwe mwese. Nitwa Françoise Habonayo. Ndashimiye Imana kubw'uyu mwanya mwiza Imana isuye kutwongera kubw'ubuntu bwayo. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu ndagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye. Urakoze kuko uri kumwe natwe, urakoze kuko ugomba kutuganirira. Mana tuguhaye kaze. Uganire natwe ico twanse ni Satani n'ibikorwa vyiwe vyose mu izina rya Yesu Kristo. Badayimoni n'impwemu mbi byose tubisutse mu kiyaga kure. Mwami Imana ubushobozi bwa mpwemu nibuze bane natwe uturongore ni mu izina rya bugera Yesu. Amen. Ndashimiye Imana kubw'uyu mwanya mwiza Data asuye kutwongera kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Rero ndasubira kuvuga canke ubutumwa Imana Data wa twese yasubiye kumpa. Hari ku munsi wa gatandatu, hari ku munsi wa gatandatu mu gatondo ka kare, niho uhoraho Imana yongera kungendera inzanira ibintu ari byo nshaka gusangira namwe muri kano kanya. Bene Data, birakwiye ko dusobanukirwa ibihe tugezemwo, birakwiye ko dusobanukirwa aho turahariho. Hari igihe umuntu abona ibintu bimuzungurutse, ukabona hirya no hino, ukabona ariko ntusobanukirwe. Abantu bagasamarira no kumva ngo intambara hariya, bagasamara kubona ibintu uko biriko biragenda, ariko ntibasobanukirwe mu ruhande rw'Imana mbega hoho vyitwa ngwiki. Imana nishimwe. Rero nagomba ndababwire ntagiye kure ibyo nabonye ku munsi wa gatandatu. Hari mu gatondo ka kare, hanyuma nerekwa mbona umugore. Iyo mugore yari nkaho yoba ari mu cumba ariko aritegura agomba gusohoka. Mbona uwo mupfasoni rero ariko aritegura, yambara impuzu, yambara ibirato, kandi mbona hariho n'uwundi yari ruhande yiwe amuhindagiza amubwira ngo nyarutsa, amuhereza ati akiriki. Wana muntu ariko arihutagiza, hari igihe ikintu kitaba kiri hafi yiwe, ariko uwo ruhande yiwe wewe yacanyaruka akamuzanira. Mbona rero hariho abandi bantu babiri baza nkaho umenga bagomba kumubwira ati nyarutsa, uracerewe. Noneho mbona wa mugore aragiye, ariko ageze ku muryango amera nk'usubira inyuma, avuga kugira ngo nyene arabe ico yoba yibagiye. Aravye rero ico yoba yibagiye, acabona Bibiliya yuguruye, kandi iyo Bibiliya yuguruye yari munsi y'itara ririko riramurika, nk'uku tuvuge Bibiliya yoba yari imeze nk'uko ishanje nkaha, hanyuma hejuru hakaba hari itara, ariko abiravye ntiyashaka gusoma ngo amenye ngo nibiki, kuko ntiyari yegereye cyane ku buryo yosoma indome zo muri Bibiliya. Hama rero kandi ico gitabo ntiyashimye kugitwara, kuko numva yagarukanywe no kuraba ibyo yoba yasize ngo abitware. Hama rero iyo Bibiliya aca yibwira mu mutima ngo ngo ntaco ngo nzokora kuyitora. Aca aragenda. Agiye kuko urumva ko baguma bamuhindagiza, bari bamurindiriye cyane. Agiye acashikira ahantu ku ruzi. Ubwo ruzi ku nkengera yago, murazi yuko mu bisanzwe ku nkengera y'uruzi hasanzwe hari imisenyi, imicanga, ariko ho ku nkengera y'ubwo ruzi hari hameze nk'ahantu menga hari simante, hateye isima. Hama rero akihashikije ikirenge gusa acaranyerera, ni nkaho yaciye agwa hasi, aca amanuka rero anyerera. Urumva ntiyashoboye kugenda atambuka agenda muri ayo. Uyo mwanya yawunyereyemwo, ntabwo yashoboye kugenda ahagaze gushira ibirenge byo mu mazi. Oya, yagiye anyerera kuko urumva yaciye agwa hasi, aca amanuka rero nk'uri ko aranyerera. Ashitse mu mazi rero
ba bandi babiri bari baje kumuhamagara baca baramutora, umwe amuja hirya uwundi amuja hino, baca baramujana hamwe na wa wundi ariko aramufasha kwambara impuzu, nawe nyene acamuja inyuma. Hanyuma ku ruhande ncambona hari uwundi mugabo yari ahagazeho, acamubarira ngo none ngo ubona wababaye, amubaza ko yababaye ngene yorukiye muri ayo mazi, ati none ubona wababaye, acamwishura ati oya, ati ahubwo wari umunyenga. Yesu nashimwe. Rero uwo muntu yari ahagaze ku ruhande mu mazi, nawe nyene aca amubwira ati jewe rero ico njejwe gukora, jewe njejwe kugufata niwaheza uru rugendo rwo muri aya mazi, jewe imodoka yanje iri hariya hakurya, ni jewe nca ndagutwara ndagushikane hariya ubwiriza kuja. Imana nishimwe. Urumva rero ko urugendo rwari rumeze neza, abo mu mazi baramufata bagenda bameze neza, na wa wundi agenda arabaganiriza, wewe arindiriye gusa yuko nibaheza kuja mu kayo mazi aca abatwara. Hama rero ico nabonye muri izo nzozi, bageze aho hagati nza mbona ya Bibiliya yari yuguruye hariya, baca bayugurura nko muri ayo mazi. Rero muri ayo mazi rero nca mbona ijambo ryo muri Bibiliya, arivyo nibaza ko arivyo byari byuguruye hahandi yabibona Bibiliya yuguruye. Iyo jambo ryo muri Bibiliya hari huguruye ahantu habire, nabona nko hejuru urumva nyene bariko baragendera mu mazi uravye mu kirere. Mbona rero nkaho umenga ni Bibiliya yuguruye ishanje gutya, ifise ibice bibiri. Hariho igice kimwe gisa nkaho umenga caheze, hama n'ikindi gice rero yaciye amubarira umurongo wo gusomamwo, aca amubwira ngo asome ivyahishuriwe Yohana 19 ku murongo w'9. Tuhasome mu izina rya Yesu. Ariko amwereka yuko igice c'18 mu vyahishuriwe Yohana 18 vyovyo ni nkaho vyari bimaze kurengana, ubu bageze muri mu vyahishuriwe Yohana 19 ku murongo w'9. Hama rero izo nzozi zica ziherera ngaho. Zihereye ngaho, ico nakoze mu gatondo naciye nja kuzingura Bibiliya ndaraba mbega ivyo vyaheze mu vyahishuriwe Yohana 18 nibiki. Hanyuma mbega ivyo tugezemwo byo mu vyahishuriwe Yohana 19 ku murongo w'9 hoho nibiki. Niho nashaka turabe bene data dusome ayo majambo y'Imana. Duhereye kuri umurongo w'19, byahishuriwe Yohana 19 ku murongo w'9, dusome. Haravuga ngo umumarayika arambarira ati, andika, harahiriwe abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi. Kandi arambarira ati, ayo ni amajambo y'ukuri y'Imana. Imana ishimwe. Iryo niryo jambo nabonye maze kuvyuka mu gatondo nkagenda kurondera Bibiliya nkaraba ngo umumarayika aramubarira. Aha yariko arabwira nde? Yariko arabwira Yohana. Yariko aramubwira ati andika rero uti harahiriwe abatorewe gutaha ubukwe bw'umwagazi w'intama w'Imana. Haleluya. Kandi arambarira ati ayo n'amajambo y'ukuri y'Imana. Mwene data uri kurankurikira, ndasaba mpwemu yera ngo ashishikare kukumenyesha iby'iyi nkuru ijuru ryarungitse yuko abantu batahura bamenya. Tugeze mu gihe umuhirwe n'umwe gusa nuwatumiwe gutaha ubukwe bw'umwagazi w'intama w'Imana. Haleluya. Umuhirwe n'uyo wenyene, nta wundi. Ibyo umuntu afise mu isi byose, icubahiro umuntu afise n'ibindi byose umuntu asanzwe afise yo kwirata birahari, ariko umuhirwe n'uyu. Imana ishimwe. Ndabamenyeshe kandi yuko uyu murongo wari kurabwirwa wa muntu yari kwarajabuka muri ya mazi. Kandi ndabambwire yuko kujabuka
murabizi mwese kujabuka niki. Yesu yaravuze ko azodutwara mu ijoro, kandi yaravuze ko yagiye kudutegurira hacu. Kandi bene data, inshuti twasangiye urugendo, twagize gute, benshi baza barajabutse, ariko abandi nabo baracariko barajabuka n'uyu munsi. Ariko ndakubwira ngo hariho umumarayika ajejwe ico gikorwa. Imana ishimwe. Abajabutswa, aba bantu bagenda, hariho ikintu yavuze ati none wumva wababaye uku kunyerera. Hariho abantu bafata amagari y'abantu aratandukanye, uburyo abantu batahamwo buratandukanye. Hariho abantu bataha mu buryo bwihuse, hariho abandi bataha mu buryo novuga ntiburuhije canke bw'igihe kirekire. Ariko uyu mumarayika yaravuze ati none wababaye? Uwundi uwo mugore ngo aramwishura ati oya, ahubwo wari umunyenga. Bene data, ndagomba kusubira kubibutsa ngo ntimugatinye urupfu. Urupfu ni irembo ryo kuja mu ijuru. Urupfu ni irembo, mumenye neza. Namavuga nti reka tuvugane ivy'ukuri. Kuja mu ijuru turabishaka, kandi twama tubiririmba. Turazi ko ariho iwacu, turazi ko ariho tuzokwibera, turazi ko aha mu isi twese turi ingenzi. Ariko kugira ngo umuntu ashike mu ijuru bigenda gute? Iyi nyama twambaye, uyu mubiri twambaye ntabwo uzoshikayo. Iyi nyama n'amaraso dufise hano ntibyinjira, hari ahantu ntibyinjira. Ibi ni byaha mu isi. Imana ishimwe. Rero kugira ngo ushike hariya ubanza kubyambugwa, ukabikurwako. Rero kuri uko kubikurwako ni kwa kunyerera. Rero ndiko ndabasobanura ni kwa kunyerera. Rero hariho bamwe banyerera ntibababare, ariko uyu wewe nawe nyene yarabaje ati mbega none wumva wababaye? Undi ati oya, ahubwo wari umunyenga. Ndabamenyesha ko abana b'Imana batumiye gutaha ubukwe bw'umwagazi w'intama w'Imana n'umunyenga. Yesu nashimwe. Rero tuca turagenda. Bambeca ndabona izo nzozi rero maze kuzibona niho nababwiye ko naciye nsoma amajambo. Rero ikindi naco naciye mvuga nti reka nje kuraba none bijya anye mu byahishuye Yohana 18 byerekana ko byamaze bisa nk'ibyarenganye. None nibiki nibihe? Rero nca muri ico gitabo nca gusoma n'amajambo dusanzwe tumenyereye twasomye, ariko kumbure tutari dusobanukirwa gushikiza isaha. Tusomye ku mutwe w'amajambo havuga ngo Yohana yerekwa Babuloni hasenyagurika. Yohana yeretswe Babuloni hasenyagurika. Mu nzozi nabonye uwo mugore yerekwa ico gitabo kizinguruye cerekana yuko iyi chapitre imaze kurengana. Tugeze muri chapitre ya 19. None iri kwirarengana canke yarenganye ni yahe? Iyi turiko turavamwo ni yahe? N'uyu mumarayika yerekanye ugusenyuka kwa Babuloni. Uku gusenyuka kwa Babuloni, inshuti yanje mugenzi uri kurankurikira, ndakwinginga mu izina rya Yesu Kristo ngusobanure iki gikorwa icarico. Iki gikorwa si cy'umwana w'umuntu, ariko igikorwa n'umumarayika yarajejwe ico gikorwa. Ku murongo wa mbere, hanyuma y'ivyo mbona uwundi mumarayika amanuka avuye mu ijuru afise ububasha buhambaye. Isi ibonesherezwa n'ubwiza bwiwe. Imana ishimwe. Umumarayika w'Imana yururutse. Isi ibonesherezwa n'ubwiza bwo mu nyonga hiwe. Isi ibonesherezwa n'ubwiza bwiwe. Uyo mumarayika ninde? Uyo mumarayika ariko arakora. Uyu mumarayika niwe ariko arakora. Uyu mumarayika tubwirwa kuri iki gice c'18 mwene data ariko arakora. Yaratanguye igikorwa. Yaratanguye, cyaratanguye. Tuvuge twoba tukikirimwo sinzi, ariko abantu b'Imana tugeze kuri 19. Abantu b'Imana tugeze kuri hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwagazi w'intama w'Imana. Ariko iki gice c'18 turakibona ni guhomboka kwa Babuloni.
usome ushishikaye gusoma ku murongo wa 2 ngo asemera n'ijwi rirenga ati kirasenyaguritse Babuloni ca gisagara gihambaye gicitse ikibanza c'abadayimoni aharindigwa impwemu zihumanya zose aharindigwa ibisiga bihumanya vyankwa byose kuko amahanga yose yanyoye umuvinyu niwo shavu ry'ubusambanyi bwiwe kandi abami bo kw'isi basambana nawe abadandaza bo kw'isi batungishwa n'ubwinshi bw'ibihinda vyiwe. Mwumve yuko uyu Babuloni asenyaguritse, azosenyagurika canke yasenyaguritse kandi ahitanye n'abandi benshi, kuko tubonye ngo afise abami basambanye nawe, ni ukuvuga ngo bacuditse nawe, bakorana nawe, none asenyaguritse abo bo bice bibagendekera gute? Ngo kandi ngo hariho n'abadandaza benshi bacuditse nawe, none abo bo bibagendekera gute? Nimwumva yuko mu buhinga bwa ekonomi bica naho nyene bihomvagurika, ariko byose biriko birakorwa kubera iki? Ngo numva irindi jwi rivuye mu ijuru rivuga riti, bantu banje nimuviwe kugira ngo ntimufatanye n'ivyaha vyiwe, ntimuhabwe ku vyago vyiwe, kuko ivyaha vyiwe vyarundanijwe bigashika kw'ijuru, kandi Imana yibutse ukugabitanya kwiwe. Uyu mumarayika aje gukora ibi bintu si umuntu ariko arabikora, ahubwo n'umumarayika ariko arabikora, kandi abikora kuri ordre y'Imana. Ariko abantu uyu munsi turiko turavuga ngo yo ngo heraba ngo naka yagize ukubari yabagize ukubari, ihorere inshuti yanje. Uri umuntu w'Imana, tunganya ubugingo bwawe, tunganya umutima wawe, tunganya ibyawe byose. Yesu ashimwe. Iyi si ahigeze Yesu ni wahazi. Abakristo tugeze hehe? Tugeze kuri iki gice c'19. Umwami Imana adufashe. Tugiye ngo ku murongo wa 6 ngo mumugirire ibihwanye n'ivyo yagiriye abandi, mumugerere kabiri ibikwiranye n'ivyo yakoze, mu gakarabo yavangiyemwo muvangiremwo kabiri, nk'uko yihimbaza akigira ibihinda akigirira ibihinda aba ariko mumuha kubabazwa, agashinyaguro no kuboroga, kuko yibwira mu mutima ngo ndavyagiye, ndi umwamikazi, sindi umupfakazi, sinzobona amaborogo namba. Nico gituma ibyago vyiwe vyose bizoba ku munsi umwe, urupfu, amaborogo n'amapfa, kandi azotongozwa umuriro, kuko umwami Imana amucirira urubanza ari ubushobozi. Data dufashe. Iyo umuntu ariko ariyumviye ati none uyu Babuloni ninde? None ibi bintu nibiki? Sinje ngaha ngo ndagusobanurira uko vyitwa nuko bimeze, ariko nje ngaha ngo ndagusobanurira yuko ibi bintu ubona biriko biraba uyu munsi, ibi bintu bihagaritse isi yose, izi ngwano z'urutavanako, ibi bintu bihagaritse ekonomi, ibi bintu biriko birahindisha agashitsi abari kure n'abari hafi, harimo ukuboko kw'Imana. Niko ijambo ry'Imana ryambwiye. Hanyuma ngo naho tudobandana kuvuga hose, ariko hariho ibice canke imirongo imwe yerekana uruhara rw'abantu bose. Ibi bintu bikwegana na politike, ibi bintu birakwegana na ekonomi, ibi bintu birakwegana mvuga ngo niyobokamana, birakwegana byose. Ariko Yesu Kristo wacu twizeye ahagaze kumwe n'abamwizera bose, ahagaze hamwe n'abamukurikiye, ahagaze hamwe n'aba avuga ati naho ibi biriko biraza, impfu ni nyinshi kandi zizoshishikara kuba nyinshi, ariko umuhigwe n'uyu muntu yahamagawe utaha ubukwe bw'umwagazi w'intama w'Imana. Mwene data nshuti yanje uri kurankurikira, wewe uri hehe? Turavye hariya ku murongo w'9 ngo kandi abami bo kw'isi abasambana nawe
bagasangira nawe ibihinda vyiwe, bazomuririra bamuvugiriza induru aho bazobona umwotsi wo kuyigizwa kwiwe. Bahagaritswe kure no gutinya gushinyagurirwa kwiwe bati, nibara nibara, ewe wagisagara gihambaye, Babuloni wagisagara c'inkomezi, kuko mwisaha imwe urubanza uciriwe rugushikiriye. Ku murongo w'11 ngo n'abadandaza bo kw'isi barakiririra, barakiborogera, kuko atawukibagurira ibidandazwa vyabo bizanwa mu bwato, ibidandazwa vy'inzahabu, ifeza, utubuye tw'igiciro kinini, imaragarita n'ibindi vyose. Muravye hariya ku 13 ngo ibisosa vyitwa mudarasani, imbazi, imibavu, amavuta amota neza, isenga, umuvinyu, amavuta ya elayo, ifu yunguruye neza, ingano, inka, intama, ibiki vyose yahora adandaza. Abadandaza bahora baza kurondera ibyashara hariya, abadandaza bahora baja gushora hariya, abadandaza izi saha bari mu gatengo. None turagenda gute? Tuzoshaka kubaho gute? Mbega bizogenda gute? Ikibazo ca ekonomi. Ibintu bene data, turi mu gihe gikomeye cyane, aho umuntu w'Imana akwiye kumenya ati none mpagaze gute mu Mana, aho wa muntu yari yishimiye ibyo abona, yishimiye ibyo abona bikwegana, yishimiye ubutunzi bwiwe, akwiye guhagarara akaja hirya akavuga ati none ko bisenyutse byose ndaja hehe? Ndaja he? Biragenda gute? Inzira ni imwe, hindukirira Yesu, muhe Yesu ubugingo bwawe, niho honyene hasigaye inzira y'ukuri. Muhe Yesu ubugingo bwawe agutabare, kuko ari ugupfa urapfa. Niba uja mu ijuru n'amahoro, niba urimbuka naho ni ibyago, ariko ngwino dutabaze Yesu, nimuze duhindukirira umwami Imana. Harahiriwe abapfa bapfira muri Kristo Yesu. Kandi nk'uko uyu murongo w'9 ubivuga wo muri Byahishuriwe Yohana 19, haba ngo umumarayika arambara ati, andika uti harahiriwe abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi. Haleluya! Barahiriwe abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi. Ikibazo, mbega wabura uyu mugore? Uri uyu mugore avugwa? Bishoboka ko ari jewe, bishoboka ko ari wewe, bishoboka ko ari naka wundi, ariko icyo nkubwira ngo arahiriwe umuntu yatorewe gutaha ubukwe. Haleluya! Kandi nabonye ubwo rugendo ntirugoye, kuko abamarayika b'Imana barahari bo kukujabutsa. Imana ishimwe. Naho hahandi utinya nahajya naho Imana yaratengeneje inzira nziza yo kuzohagucisha. Rero turashimiye Imana Data igwanana n'abantu bayo. Haleluya! Turashimiye Imana Data iri kumwe n'abayizera. Uyu munsi iyo turiko turaraba ibiriko biraba ku isi yose, duhindishwa agashitsi no kwibaza ngo turapfuye karabaye, turishwe n'inzara karabaye, biracitse, none turaja hehe? Ariko ndagomba kubwira ngo niba ukuboko kw'Imana kuri hejuru ya byose, ariko kuriko kurakora ibi, niba ariho igihe cacu tugeze kigeze, iki gihe ntigisubira inyuma, ariko ico bikoze ni wewe nanje dukwiye guhindukirira Imana. Ico bikoze ni wewe nanje dukwiye kugira amaso y'impwemu, ntitugume turabira mu maso ya politiki, ntitugume turabira mu maso ya kritiki, ntitugume turabira mu maso ngo mbega ejo biragenda gute, ukamureretse kuraba uko ejo bigenda nuko ejo bigenda. Imana yaravuze, yanyeretse, ugomba kumenya uko biri nuko bisa, nico bizana nico bizovamwo. Usome Apocalypse 18. Uko niko la situation actuelle imeze. Ivyo muri iki gihe turimwo ubirabire muri iki gice c'Ivyahishuriwe Yohana 18. Niko umwami yambwiye, nanje ndabibashikirije. Imana nibahezagire, Imana nibaha umugisha. Aho muri hose mushishikare kugenzura ibihe. Mbega tugeze mu bihe ibihe? Mbega wowe nanje turasiriviva? Mbega wowe nanje dukirira hehe? Mbega biragenda gute? Yesu Kristo ashimwe. Tugeze ku mugoroba, tugeze ko aho umuntu w'Imana akwiye kunezerererwa no kuba akwiye gutahiwe. Imana ishimwe. Twabwiwe ku murongo, hariho umurongo wavuze ngo
ngo yemwe mw'abantu ngo nimuviwe ngo mwoye guhanirwa hamwe nawe. Ahumva ni he? Ushobora kubabwira uti mve hano ngende, cyangwa ushobora kuvuga uti mve mu byaha nimukire muri Kristo Yesu. Niho hari sekirite y'ukuri. Haleluya. Va mu byaha, niho hari sekirite y'ukuri. Nshobora kuba ngaha nko mu gihugu nkavayo, ariko nimba ntavuye kwa Satani uko biri kose nta bukiriro ndaronka, kuko ubukiriro buri muri Yesu. Nuko rero umwami Imana abahezagire, umwami Imana abaha umugisha. Emwe bantu muri ko murafata urugendo ruja Siyoni. Haleluya. Imana ishimwe. Gira vuba kuko uduhamagara ari hafi. Gira vuba kuko abatujabutse baratutegereje. Gira vuba. Ureke kumatana n'iyi si nk'uzoyamamwe imyaka n'imyaka. Ekaye ahubwo imurira ibintu byawe mu bwami kwa data. Haleluya. Imurira ibintu byawe mu bwami kwa data. Niba usigaje iminsi ibiri yo kubaho, ibintu byawe wavyimure mu bwami kwa data. Niba usigaje umwaka canke imyaka 5 canke imyaka 10, ibintu byawe bibe vyimuriwe mu bwami kwa data. Haleluya. Ariko ico ndi kukubarira nuko abamarayika b'umwami Imana bashagaje impande zose z'abamwubaha. Imana ishimwe. Ntugire ubwoba we wamenye Yesu. Ntugire ubwoba we wabikije ubugingo bwawe Kristo. Ntugire ubwoba. Haleluya. We wahisemwo uwo mwami w'abami. Harahiriwe. Mbega uri mu bahigwe? Uri mu bahigwe? Tunganya ingeso zawe. Umwami Yesu Kristo arakurindiriye. N'aya majambo nagomba kuganira namwe, ivyo mwami yambariye muri iri joro ryo ku by'itariki 23 z'ukwezi kwa kane muri umwaka 2022. Niri jambo Imana yambariye. Izi tariki hari kwa gatandatu mu gatondo ka kare. Ngo ndabasubiriremwe ngo ibitabo bibiri. Kimwe cyaheze, ikindi kiratanguye. Ivyo bitabo ko bibiri icyaheze n'igiki canke ibyo turimwe biriko birahera n'ibiki. None ivyo duhagaze mu uyu munsi, ivyo dusabwa n'ibiki. Umwami Imana abafashe gusobanukirwa ivyo. Amen. Haleluya. Urakoze mwami Yesu kuri ubu butumwa bwiza uduhaye. Hezagira mwene data wese abwumva, kandi nsabye ngo mpwemu wawe yera amusobanurire, ashike naho ntashitse uzobukoze. Ndagushimiye kuko kwizigirwa. Haleluya. Iyi nkuru wayirungitse ufise ikigomba gushikako mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Hezagira umuntu wese yumviye inkuru. Haleluya. Mwami Imana, uyu mumarayika ariko arakora muri iki gihe c'18 ariko arakora, turabibona. Inzara iriko iratangura kwinjira, inzara iriko iraza, ariko mwami Yesu Kristo ese compa umuntu haleluya akarondera kwihisha muri wewe, kuko niho hari ubuhungiro. Urakoze mwami Yesu, udufashe. Ndagushimiye kubyo dufashije gushikiriza ishengero ryawe mwami Imana, natwe ushishikaye kuduproteja mu mpande zose uzobukoze. Ni mu izina ryawe ryera Yesu ndabisabye kandi nshimye. Amen. Iyi shene turiko turavugira ko ni shene Habonayo, kandi nomero za telefone ni za zindi, ni +46 768 00 65 46. Imana data ibaha umugisha mwese. Amen.